Ndabaramukije bakunzi ba Namvuridahita TV na cane mwebwe musanzwe mukunda kandi mugakurikirana ikiganiro yaga muganga, amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye hose muri kano kanya nivyo ndabipfurije. Ndabaha ikaze muri kino kiganiro gisanzwe gitunganywa na jewe Janvier Manirambona, nkongera nkaba ari jewe ndagishikiriza kuri Namvuridahita TV. Bahaye ikaze bashasha n'abari basanzwe bamaze gukurikirana ibiganiro byacu, mwese mbahaye ikaze muri kino kiganiro yaga muganga gifise intumbero yo kuganira n'abakunzi bacu ku nyigisho ntungamagara kugira ngo zidufashe kuzitira tutaronerwa, zidufashe kwirinda indwara izi na ziriya, zidufashe kumenya uko dukwiye kwitabariza canke se kwirukira canke se gutabariza uburwaye igihe cyose umuntu aba abonye ibimenyetso bihuye n'ivyo tumaze kuvugana muri bino biganiro bivuga ku magara y'abantu. Nuko mwebwe bashasha tubaha ikaze ngo mwiyaboneshe, mushande kuri sabone cyangwa subscribe bivanye navuga ngo n'ururimi telefone yanyu irimwo, mushande kuri sabone hanyuma mushonde no kuri iyo nkengere canke iyo nzogera nkuko abandi babivuga, gutyo bitume mwemeza yuko mwifuza ko ama notification yose y'ibiganiro byacu mwoza murayaronka. Bizoca bituma ata kiganiro na kimwe ciwacu mutaronka. Turafise ibiganiro vyinshi twama twabashikirije ngaha kuri Namvuridahita TV, isanzwe iboneka kuri YouTube, Facebook, WhatsApp page yayo canke na TikTok kuri page, ariko cane YouTube niyo dushira ku biganiro vyose. Novuga ngo atana kimwe kivuyemwo. Murazi ko hariho imbuga ngurukana bumenyi zimwe usanga zitakira ama video manini, ugasanga rero bashaka tuntu duto nyene, novuga ngo tugufi mugabo no bamenyesha yuko YouTube niyo icishwa ku biganiro vyose atana kimwe kivuyemwo, atakukigabanya atakugirane. Nuko rero wandikamo Namvuridahita TV ugaca usiga espace hanyuma ukaraba ibi bavyacishijwe kuri Namvuridahita TV. None rero nuko ubuheruka mu kiganiro yaga muganga twarabiye hamwe igice ca mbere c'icigwa catubwira canke catuyagira catuganirira ku ndwara y'umutima iyo twita ngo ni hypertension arterielle. Twavugana ku ndwara ivuga ngo ni ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Twararabiye hamwe rero ibitari bike mu gice ca mbere. Twararavye ingene umuntu kwikingira iyo ndwara canke nimba yamaze kuyigwara ingene yoshishikara kuyikontorora, kuyigenzura, kuyitegeka kugira ngo ayishingire akarimbi ubu yayigwaye ntibandanye imusinzikariza amagara. Twararavye ivyo bitangwa na facteur de risque, aho naho twavuze yuko ari ibintu iyo ndwara yogera ko ikunda gufatira ko kugira ngo ironke ahica yinjire umurwayi abone kwirwara. Twararabiye hamwe kandi novuga ngo ibiharuro muri rusangi bivugwa kuri ino ndwara hirya no hino, nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS canke Organisation Mondiale de la Santé mu mvugo yose novuga ngo yiramvuye, ukuntu ivyo biharuro rero iryo shirahamwe ribivuga ukuntu vyifasha. Twarabonye yuko ari ibiharuro binini birebire cane, novuga ngo mbere biteye ubwoba uravye igitigiri c'abantu bayigwara. Rero iyi ndwara uyu munsi dutumbereye kuvugana ku bimenyetso bikuru bikunda kuyibonekako. Ni hano rero duteguriye kino kiganiro nk'uko twabikoze n'ubuheruka, ni muri Pharmacie Kaze Kinama, ni hakurya y'ingoro y'ubwami y'ivyabona vya Yehova. Aha bavuga ngo ni kuri Nueva Vista canke kuri Ave Maria canke Ave Maria, kumbure ngira ngo n'Igitaliyano Ave Maria, ibintu nyene nk'ivyo. Kwibarabara ry'icumi muri Kinama, quartier Muramvya, ibintu nyene novuga nk'ukoye. Nimba rero muri kano karere muri no micungararo mukaba kumbure muri ko muraronderaho mugurira imiti naho pharmacie zagwiriye, natwe turi bamwe mu bashobora kubatunganiriza tukabakira tukabumviza
n'impanuro ntungamagara novuga ngo ku buntu tukazibatekerera mukabaza n'ibibazo bihuye n'ibyo muhora mwumva ngaha mu biganiro. Turamaze kubona abantu baza bavuye kure za Carama hirya aho ntihaba ari hafi, baba barenganye amafarumasi menshi bakaza bavuga ngo nakubwiwe n'umuntu. Urumva rero namwe karibu, birashoboka yuko dushobora gufashanya mu mpanuro izi canke ziriya. Nuko turabire hamwe rero ibimenyetso bishika kuri 8 bikunze kuboneka ku muntu yafashwe canke yagwaye iyi ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Aho turabira hamwe ikimenyetso ca mbere gikunda kuboneka, ariko mugabo kandi akandi kantu nogobeka bo munyemerere. Ngaha bavuga ngo mu vy'ukuri ngo nuzeye indwara ya hypertension arterielle ngo ni indwara batazira ngo ni tueur silencieux, ngo ni umwicanyi yicana mu gacerere, yica mu gacerere. Ni umwicanyi udashobora gushoka ubona vyihuse mu buryo bworoshe kubera ko ari umutueur silencieux, iyi ndwara ya hypertension arterielle. Kubw'iyo mpamvu murumva yuko bitoroshe kumenya neza iyi ndwara hakiri kare, ariko ngo mugabo nubwo biruko, nubwo wumva ngo yica yihoreye ari rwica ruhoze, nubwo wumva umuntu adashoka yibona kubera ko ari iyi ndwara ari umutueur silencieux, ngo birafise urugero bigerako canke stade bigerako, hanyuma ngo hakabonekana ibimenyetso. Ivyo bimenyetso rero bihora biboneka nivyo tugombye kubabwira, kuko iyo umuntu atamenye ko ivyo bimenyetso bishobora kumubako iyo yagwaye indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, bishobora gutuma yibaza ngo nibindi, ni birogano, ni shano, ni iki, ni ingyambi. Murabona nyene ino muri Afrika iwacu ingene havugwa vyinshi ngo barungitse ibitega bagize ne, kumbe wapi. Mwaza kubona ibimenyetso ko muri novuga ngo biri bizarre, umengo bimeze ukuntu umuntu yava yimvira ko mbere ngo nabazimu n'abadayimoni, akaba yogenda ko mbere wanashaka mu masengesho ngo bakubite abazimu. None rero nuko ikimenyetso ca mbere muri bino bimenyetso 8 tuzanwa no kubabwira, ni ikimenyetso kivuga yuko umuntu yafashwe n'indwara, arwaye iyi ndwara ya hypertension arterielle. Ashobora kugira ne kumva yamana umutwe, yama amenetse umutwe. Ugasanga umuntu ngo yama yumva amenetse umutwe ngo cane ngo mu gihimba cyangwa se muri partie inyuma mu mutwe, mugabo ino inyuma sinzi ko novuga ngo ni mu gakomokomo. Sinzi murantunga, ariko mugabo ndiko ndavuga iyi partie inyuma, nkuko muri kumayibona ndabibereka, ngo umuntu akumva aramenetse umutwe ngo na cane mbere ngo yavyutse. Abandi mu bisanzwe bavyutse bavyuka bumva baruhutse bameze neza borohewe, mugabo uyu muntu yagwaye hypertension arterielle ngo ashobora kuvyuka imisi yose mu gatondo yavyutse akuva akavyuka yumva amenetse umutwe, na cane muri ico gihimba cyangwa se urwo ruhande rw'inyuma ku mutwe. Hanyuma ngo haheze umwanya bigatinda bikagirane ngo akumva ngo birijanye, haheze umwanya kanaka avyutse. Naco ni ikimenyetso nako mu ntunge, ni ikimenyetso kimwe mu bimenyetso bishobora kubonekana ku muntu iyo yagwaye iyi ndwara ya hypertension arterielle. Iki ni ikimenyetso gihari ngo nicuko umuntu arwaye hypertension arterielle ngo arashobora kumva ibizunguzungu, arashobora kumva de vertige. Ivyo bizunguzungu rero ngo ashobora kumva canke akumva agize desequilibre. Urabona nk'ubu nk'akarorero, kumva yuko umengo ugomba kumera nk'ugenda yicako, ukumva ko wabuze nyine equilibre, ukumva ko umengo mu maguru sinzi nyine vyagenze. Iyo ari nk'ahantu bisaba kujabuka ku kiraro, ukumva neza yuko bidakunda yuko wojabuka ikiraro kubera ko ata equilibre ufise, ukumva ati ndumva yuko ahaye ibara ryogwa noca nkorokera mu ntuze mu ruzi, no hava ca nkorokerayo. Rero umuntu arwaye iyi ndwara ya hypertension arterielle, ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, ngo iki ni ikimenyetso gishobora kumubako co kumva ibizunguzungu, kuzungurirwa. Hanyuma ikimenyetso kigira gatatu ngo nico tuvuga mu gifaransa ngo ni trouble visuel. Le trouble visuel agira nizuko ngo ataba kibona neza,
habaho ngo une vision qui est floue, une vision floue. Vision floue ni hano umuntu abona ibintu uvuga ngo abona ibintu bitambo ivyezeri, si ibintu bitabona neza, atabona neza, aha abona ivyijiji, niryo jambo ariko ndarondera abona ivyijiji, abona ibintu nyene bitabona neza biri flow. Abafotora canke abakamera iyi terme ndazi baca bayumva kugira ibintu biri flow bitagize bitabona neza. Nuko rero murumva tumaze kurabira hamwe ibimenyetso bingahe bitatu. Ikimenyetso ca mbere kumeneka umutwe, ica kabiri ibizunguzungu, ica gatatu kubona ivyijiji, canke mbere ngo ikindi kintu gishobora kwiyongera kuri ibi bintu by'amatrouble visuel, kuko bavuze ko ari amatrouble menshi. Utabona ivyijiji ashobora kumva umengo hari akantu kari mu jisho, akumva umengo hari akantu karagenda mu jisho, akumva kumengo hariyo un corps flottant, canke nyene ugasanga nyene umuntu nyene yagize ikibazo kijanye no kubona, akaba mbere yo hava yiruka aja kwa muganga w'amaso kubera ko yumva kumengo na amaso yagize ibintu vyahuraguye mu maso, kumbe amaso yiwe yasinzikaje canke se yabaye gutya ameze kubera iyi ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Ikimenyetso ca kane ngo nico ko umuntu ashobora kuvumwuna, umuntu arwaye iyo hypertension arterielle, iyo ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, ngo uyu muntu ngo arashobora kugira ntarashobora kuva umwuna, saignement nasal, ibintu nyene nk'ivyo. Kandi ngo kino gihe umuntu ageze ku rwego rwo kuva umwuna kubera hypertension arterielle, ngo burya ngo aba ayimaranye igihe kitari gito, iba ari indwara amaranye igihe kitari gito, na cane cane ko twamaze kuvuga yuko iyi ndwara bibonekana yuko ari umutuelle silencieux, ari indwara yica buhoro buhoro kandi atanumwe abimenya, atanumwe avyumva, umuntu akazoza kubibona mu nyuma igeze ku rwego navuga ngo ruri un peu avancé. Ikimenyetso ca gatanu naco ni c'ukuntu ngo umuntu iyo arwaye iyi ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, ngo ashobora kugira ikibazo mu bijanye no kumva, akumva umengo nyene mu gutwi hariho ibintu vy'amasifure, akumva umengo hariho ibintu bisifura mu gutwi, akumva umengo hariyo umuyaga, akumva nyene ko hariho des troubles, novuga ngo mu gutwi, ugasanga umuntu nyene yumvamwo novuga ngo ashobora kumva imiyaga, ashobora kumva umengo hari ikintu nyene kigize novuga ngo cafutse mu gutwi, umengo ntiyumva, ukamengo nyene urumva amatwi nyene vyahungabanye canke novuga ngo vyahuraguye. Muri ico gihe rero urumva iyo habaye des troubles novuga ngo de l'audition canke auditive, ico gihe urumva yuko haba hagize hashobora kuba hari ikimenyetso gikomeye kijanye n'indwara ya hypertension arterielle. Iyo rero ni ikimenyetso ca gatanu gishobora kuba ku muntu arwaye indwara ya hypertension arterielle mu matwi, akumva ibintu, kumva ibintu umengo bigendagenda, umengo umuyaga, umengo hari ibintu biriko birasifura, kandi umengo hari ibintu vy'uruyogoyogo mu matwi, urumva nyene kumva ko nyene vyahungabanye mu matwi. Ikimenyetso ca gatandatu muri bino bimenyetso umunani tuzamwe no kuvuga kuri ino partie y'ibimenyetso bishobora kuboneka ku muntu arwaye indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, ni fatigue, ni ingene uyu muntu ashobora kumva arushe, agasanga uyu muntu novuga ngo yamana uburuhe mugabo budasiguritse. Ni nko kuri ya ndwara y'igisukari nayo nyene twababwiye yuko naho nyene umuntu ashobora kumva uburuhe budasobanutse kuri indwara ya diabete. None rero no ku ndwara y'umutima nayo nyene birabaho, kubera yuko uyu muntu arwaye indwara y'umutima, irivumbuka ry'umurindi w'amaraso, murumva nyene yuko amaraso ntatembera neza, ntashika hose yategerezwa gushika, kandi amaraso ariyo arimwo glucose, arimwo n'ibindi bikenewe mu mubiri. Ugaca usanga rero kumbura umubiri hari ingingo zimwe zitari bien irriguées, rero usanga kumbure iyo carence, uko gukehanirwa kw'ivyo vyangombwa vyankenerwa umubiri bari guhava uronka wari ukeneye,
muri ico gihe umubiri utabironse urumva nyene bica bimera ukuntu. Rero hariho fatigue iri persistante kandi iri inexpliquée, umuntu aragira uburuhe budasobanutse udashobora kuvuga ngo bwatewe n'iki, kandi ubwo buruhe bukaba uburuhe bwamaho. Ikimenyetso c'indwi muri bino bimenyetso umunani turiko turavuga ni icuko umuntu ngo bimugora guhema, cane cane nk'iyo ariko aragira effort, iyo ariko aragenda, iyo ariko aratambuka anyaruka, iyo ariko araduga umusozi canke iyo ariko ariruka, ashobora guca yumva hageze igihe yumva bimugoye guhema, bimugoye kuronka impwemu, akumva nyene ahema bigoranye. Muri ico gihe haba hari ikibazo gishobora kuba gifitaniye isano n'indwara ya hypertension arterielle. Iyo umuntu ahora agerageza akumva biko biramugora guhema, cane cane iyo ariko arakora ibikorwa bimusaba gushiramo inguvu, kugenda, kuduga umusozi, yagize marche canke ariko ariruka, yumva biriyadukije. Muri ico gihe urumva nyene nuko biraba neza umuntu akabikorerako. Ikimenyetso c'umunani muri bino bimenyetso turiko turavuga biranga indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, ni ikimenyetso wanashaka mbere ngira ngo twari guhava mbere wanashaka duherako, ni ikimenyetso bavuga ngo ni ama palpitation cardiaque, ni ingene umutima utera unyaraguritsa. Ibi bintu ni ibintu biba ku muntu agwaye umutima, igihe yumva umutima ukubita cane kandi novuga ngo mu buryo butari régulier, kandi ugakubita cane. Izi palpitation cardiaque ni kimwe mu bimenyetso biranga iyi ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, no kuvuga hypertension arterielle. Turaboneye hamwe rero ibimenyetso umunani bishobora kugaragara ku muntu yafashwe yarwaye iyi ndwara yitwa ivumbuka ry'umurindi w'amaraso canke hypertension arterielle mu ntuze mu gifaransa. Aha rero mu gusozera kino gice ca kabiri, twovuga iki? Twovuga yuko rero inyuma yo kubona bino bimenyetso, inyuma yo kubona ivyo twabonye mu gice ca mbere, mwebwe mutabibonye mu blondere kino kiganiro ca mbere c'iyi ndwara, mu gikurikirane mu kirabe kugira ngo mwumve ivyo twabonye muri ivyo. Kubw'uko rero iyo ntuzeye iyo ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso akenshi usanga iri asymptomatique, akenshi usanga ari indwara idafise ibimenyetso bigaragara bizoboneka, ahubwo ivyo bimenyetso iyo ndwara imaze gukura igeze kure. Ni vyiza yuko rero ngo umuntu yogira yo kwipimisha iyi ndwara hakiri kare, na cane cane ngo iyo afise ama facteur de risque twabonye mu gice ca mbere yerekana yuko akenshi na kenshi ibi bintu iyo umuntu abifise iyo ngwara bashobora kuyigwara iyo ariko arakura mu myaka, yegereza mu zabukuru, iyo afise ama antécédents familiaux mu muryango bayigwaye, iyo agwaye za diabete. Ivyo vyose iyo umuntu agize abigwaye akwiye kwipimisha hakiri kare, cyangwa se igihe cyose abonye ko bimeze gutyo, nayo batakimisha na kimwe aribona ko akwiye kugira yipimisha hakiri kare, hagacamo nk'amezi nkangahe ukipimisha kugira ngo barabe yuko hari indwara y'umutima w'ubugwaye, gutyo bizotuma imenyekana hakiri kare itaratera ingorane ndende. Nuko rero bakunzi ba Yaga Muganga, ikiganiro cacu kivuga ku magara y'abantu c'uyu munsi, naha turigomba tugisozerere tubabwira yuko ari nkenerwa cane ko umuntu agenda kwisuzumisha kwa muganga igihe cose yoba abonye ko hari ibimenyetso bisa n'ibi tubabwiye, canke igihe cose aba abonye yuko hariho imwe muri ya facteur de risque twavuga mu kiganiro ca mbere. Ubonye bino bimenyetso canke naho utarabibona mugabo ubonye yuko nawe aya facteur de risque imyaka irikira kujana, ubunini ufise umuvyibuho urenze, mu muryango barayigwaye, ugwaye ibijanye n'amadiabete, ivyo byose ni ibintu bigenda birakwegana. Ni vyiza yuko umuntu yokwisuzumisha hakiri kare. Iyo wisuzumishije hakiri kare bituma nawe uvurwa utarasinzikara, hanyuma ugaca ushobora gukira n'ingoga bitarinze kugera kure, amazi atararenga inkombe. None rero nta magwarahogwa kuvuga menshi siko kuyamara. Mwakoze cyane kudukurikirana muri kino kiganiro cacu cuno munsi. Yaga Muganga y'uno munsi cyari kigabane ca kabiri, canke cyari igice ca kabiri
kivuga ku ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Nimba ufise novuga ngo intererano canke iciyumviro, tuguhamagarira kutubaza canke se kutwunganira uciye muri commentaire, muri bwa bumwe, muri bwa novuga ngo rwa rupfasoni, hanyuma ugashikiriza iciyumviro cawe canke iyo ntererano yawe. Ugomvye ko bicanaho novuga ngo mwibanga, inimero yacu ya WhatsApp irahari ngaha nyine mu mwidondoro w'ino video canke mu mwidondoro w'iyi chaîne canke runo rubuga. Ucubona inimero zacu zirarengana, haba kuri WhatsApp canke appel direct. Urashobora kuvugana natwe ukatubwira, ukadushikiriza iciyumviro cawe canke intererano yawe. Nuko rero bashasha mushishikare mwiyaboneshe, kuko murumva yuko izi nyigisho zirakenewe cane. Izi nyigisho ni inyigisho ntungamagara zishobora kudufasha kugira amagara meza, zishobora kudufasha kuzitira tutaronogwa, zishobora kudufasha kumenya byinshi tutashoboye kumenyera ku ishuri, mugabo tukabimenyera ngaha muri bino biganiro. Gutyo ugasanga rero biradufashije kuzitira tutaronegwa, kuzigama, novuga ngo kubungabunga amagara yacu, tukagumana amagara meza. Nuko rero akaryoshe ntigahora mwitama. Jewe Janvier Manirambona mwari kumwe, ndabasezeye. Naho utaha mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha canke mu bindi biganiro bisanzwe bitambutswa kuri runo rubuga rwitwa Ntamvu Idahita TV. Tuzosubira n'agahwane.